Reka ndabaramutse mwese mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Uno munsi nibaza ko maze kubarambira, no munsi wa nyuma. Ku ruhande rw'iwanje sinumvise norohewe bitewe nuko nagumye nshikiriza ivyiyumviro n'amajambo mugabo ntitwagira kanya. Iyo nigishije mba ngomba ko dukora ibintu kugira ngo tubone ko bishoboka. Ntibikunda rero byari bikenewe ko ibintu tumaze imisi turiko turavugira hano tugira kanya ko kubikora kugira ngo biboneke gose ko ivyo bintu bishoboka. Hanyuma reka nsabe banyarutse kumfasha hariya kugira ngo dutangure icigwa no munsi n'umunsi wa nyuma ngomba ko turangiza. Ariko cane cane hari amajambo amwe muri Bibiliya nagira mvuge ngo akomeye cane. Amajambo yose muri Bibiliya arakomeye cane kuko ni ijambo ry'Imana. Nico gituma ijambo ry'Imana tugomba kurifata nkama tugaharura ko rikomeye cane kandi rivise ububasha bwo gutunganya umuntu, kumuhanura, kumwigisha no kumutoza indero nziza. Ivyo ngomba kuvuga rero biza kuba bigizwe n'ibi bikurikira hano. Bwa mbere ndaza guhera ku ntangamarara, intumbero y'Imana kubijanye n'ubutunzi, kuko rimwe na rimwe hari abantu biyumvira ko ibintu by'ubutunzi Imana itavyitayeho, ariko turaza kubivuga ko gatoyi. Hanyuma kugwiza itunga, uruhara rwawe. Turaza kuvuga ibijanye no kubungabunga itunga, hanyuma uruhara rwawe. Hanyuma guhitamwo nabi kugwiza no gukoresha itunga. Rimwe na rimwe haraho duhitamwo nabi. Guhitamwo nabi ntaho wicara ngo uvuge ngo nahisemwo nabi. Oya, ukora ibitajanye nubwo buryo bwo kugwiza itunga. Hanyuma guhitamwo neza kugwiza no gukoresha itunga. Ndaza guca nsozera. Reka rero dutangurire kuri ano majambo yanditse muri Bibiliya. Hano hari amajambo ari mu musiguzi 10:19 avuga ngo izimanigwa gutera akanyamuneza, kandi umuvinyu unezereza umushaha. Hariho amajambo rero naciye ko akarongo hajya avuga ngo ariko amahera ni nyishu ya vyose. Mwari mumaze gusoma ayo majambo? Muze murasoma Bibiliya, ni nyishu ya vyose. Nagerageje kuraba ayo majambo icyo asobanura hano mu Giheburayo. Hano hari amafaranga, aha naho ngo ni nyishu hanyuma ya vyose. Ngomba kuraba ayo majambo icyo agomba gusigura. Nukuvuga ngo nibaza ko mwese muzi ko amafaranga tuyakeneye, kandi tuyakeneye kugira ngo yishure ibibazo tugize gute dufise. Turi kumwe? Ariko amahera ni nyishu ya vyose. Turaza kubivuga ko kugira ngo ntiduhave tuzimira ngo dutintumbero ikwiriye y'icyo tugomba kuvuga. Mugabo Bibiliya igomba kwerekana ko amafaranga afise akamaro gakomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Mu musiguzi 5:10 hari ano majambo avuga ngo inkunzi y'amahera ntizohazwa n'amahera, hamwe n'ukunda ubutunzi bwinshi ntazohazwa n'inyungu. Turi kumwe? Inkunzi y'amahera ntizohazwa n'amahera, hamwe n'ukunda ubutunzi bwinshi ntazohabwa n'inyungu. Ariko kandi hari ano majambo ari mu musiguzi 5:13 havuga ngo hari kibi nabonye munsi y'izuba
n'umuntu gutunga itunga rikazomwica, maze iryo tunga rikazoshirira mu bikorwa bibi, kandi asanzwe yaravyaye umwana wiwe azoba asigaye ataca afise mu ntoki. Umuntu atunze itunga hama iryo tunga rikagira gute? Rikamwica. Kandi ivyo bibaho. Muze murasoma Bibiliya, harimo amajambo akomeye cyane adufasha, aturongora naho twifuza gutunga no kugira ubutunzi. Ni vyiza cyane, ariko birakenewe ko twiyumvira ubwo butunzi tuburonse tubukoresha gute. Reka tubandanya, turacari mu ntangamarara. Twisunze amajambo ari mu Itanguriro 2:15 ajanye no gutunganya no kubungabunga ivy'Imana yaduhaye, ko none ubutunzi ni igitutsi imbere y'Imana. Umuntu abikora aba yikwegera umuvumo. Nukuvuga ngo mwitangurira Imana ikire mu muntu ibintu yamujeje, ikintu gikomeye cyane kirimwo nico twita gestion. Nukuvuga ngo kubungabunga neza ivyo Imana yamuhaye. Harya mu rujya murongo ni hamwe Imana yashira Adamu mu itongo rya Edeni ngo aririme kandi agire gute? Aribungabunge. Ariko kandi twisunze amajambo ari muri Zaburi 24:1 avuga ko ibintu byose ari ivy'Imana, uwiyumvira ko ivyo afise ari ivyiwe, nawe aba ariko yikwegera umuvumo. Zaburi ya 24 ivuga ngo ibintu byose n'abantu byose ivyo bintu ufise, irya nzu wiyumvira ngo turafise inzu, si iwanyu, ni yande? Ni y'Imana. Ikimenyamenya nuko ni wagenda irya nzu tuzoyiterura, uzoyisigaho. Yobu yarabitahuye bivuga neza, avuga ati navuye mu nda ya mama ataco nambaye, nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Nukuvuga rero wiyumvira ko ibintu afise ari ivyiwe, nawe aba ariko yikwegera umuvumo. Twisunze amajambo ari mu Baheburayo 3:5 avuga ko dukwiye kubumbwa n'ivyo dufise, utabumbwa n'ivyo afise nawe aba ariko yikwegera umuvumo. Ivyo mufise bigire gute? Bibabumbe. Aho rero reka tuje mu gice ca mbere, intumbero y'Imana kubijanye n'ubutunzi. Ubwa mbere, Imana yakuremye itumbereye ko uroranirwa mu gushika ku ntumbero yatumye ikurema. Ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, hanyuma agire gute? Aganze. Niyo ntumbero ikomeye cyane yatumye Imana ikurema, kandi Imana yagomvye ko uroranirwa. Nukuvuga ngo aho uri hose wumve ko Imana kuroranirwa kwawe biyihesha icyubahiro. Kuko isezeranye kuroranirwa, nturoranirwe yoba ari umubeshi. Ariko noneho igomba ko turoranirwa, nico gituma ishaka ko dushikira intumbero. Imana yaciye iguha ingabire, ishira muri wowe n'ubushobozi budasanzwe bugushoboza kuroranirwa. Mu Itanguriro 1:28 twarabivuze muri aya mayinga biraheze ko Imana yashize ingabire muri umwe wese muri twebwe ituma ashobora gushika ku ntumbero Imana yamuremeye. Imana yashizeho amategeko ubwirizwa kwisunga mu gikorwa cyose ukora kugira ngo ushobore kuroranirwa. Nukuvuga ngo amategeko ni ikintu gikomeye cyane. Imana imaze gushiraho ihanga rya Isirayeli, ikintu ca mbere yakoze yahereje Mose amategeko, kuko yarazi ko abantu babayeho badafise amategeko bisunga, Mose bizomunanira ingene baganza. Imana rero imuhereza ayo mategeko, ariko atari bijya vyagezwe 10 gusa. Nimwasoma mu gitabo cyo Kuvayo, mu Balewi no guharura, usanga ko yari yarashizeho amategeko y'ikintu cyose. Abarima
ingene barima, imbuto zivangana n'izindi n'izitavangana n'izindi, ingene bubaka inzu, ingene batanga ikimazi, ushikana inuma kubera ari umukene ayishikana gute, uza gushikana ifu. Nukuvuga ibintu byose yashizeho amategeko yabyo. N'umuntu nawe Imana yaramuremye ishiraho amategeko amugenga kugira ngo abeho neza. Imana ishiraho umuryango, ishiraho amategeko agenga umuryango kugira ngo umuryango umere neza. Ishiraho ishengero, ishiraho amategeko agenga ishengero kugira ngo ribeho neza. Nukuvuga ikintu cyose gifise amategeko. Byumvikana ko rero ayo mategeko tubwirizwa kugira gute, tubwirizwa kuyisunga. Ubwa kabiri, ukugwiza itunga uruhara rwawe, gutunganya umugambi utumbereye ibintu bikurikira. Nabivuze mu iyinga riheze ngo mbe ndabisubiremwo. Ubwa mbere, umugambi utumbereye gutorera umuti ikibazo kidafise inyishu, haba ari mu muryango, haba ari mu kibano, canke haba ari mu gihugu. Nukuvuga umugambi wose uzotegura ugomba kuba uri muri ivyo bintu bitatu. Uri hanze yaho uwo mugambi nta kintu na kimwe uzokumarira. Nukuvuga ngo kidafise ikibazo kidafise inyishu. Ariko ubwa kabiri, gutorera umuti ikibazo gifise igice cyangwa icya kabiri cy'inyishu mu muryango, mu kibano no mu gihugu. Icya kabiri cy'inyishu. Nukuvuga we nawe uje kuzana ikindi kigira kabiri kugira ngo iyo nyishu ishobore kuboneka. Hanyuma ubwa nyuma, gutorera umuti ikibazo gifise inyishu idashemeye. Ivyo navuze mediocre. Nukuvuga ngo hariho umuti mugabo uwo muti ntiwishura neza ico kibazo. Nivyo bintu bitatu bikomeye. Kora neza n'umwete wose kandi wisunge amategeko yose hano agenga ibikorwa urangurira mu mugambi wawe. Guteka, akurikize amategeko yo guteka. Uwubaka, akurikize amategeko yo kubaka. Udandaza, akurikize amategeko yo kudandaza. Ngomba kubabwira, nukuvuga ngo ivyo kudandaza, ivyo kubaka bifise amategeko abigenga. Ndushobora kubihindura ngo bibimpwemu. Inzu yimanitse ukayimanikisha ibishakashaka, umuyaguje itegerezwa kwira gute, iraguruka. Bisaba rero ko wisunga ayo mategeko. Gatatu, kora neza witeguye guhangana n'intambamyi uhura nazo kandi wimenyereze kuzitorera umuti udacise intege. Nukuvuga ngo mu gikorwa icyo ari cyo cyose uzokora urinda kuzohura n'intambamyi. Wame witeguye kuzohura n'intambamyi, ariko uvuga uti intambamyi nzohura nazo kandi nzohangana nazo, ndazitorera umuti ntarinze gucika intege. Uri umukristo, mu bukristo bwawe ntuze wiyumvire ngo uzogenda atangorana ntoyo ugira. Ugomba kuba uzi ko uzohura n'ibikugora, ariko wiyemeze ko uzohangana navyo ukabitorera umuti udacitse intege. Umugambi wose ukora uzorinda guhura n'ibikugora, ariko wiyemeze kubitorera umuti. Kane, utsinde ibigeragezo vyo kugomba guca mu nzira ngufi utumbereye gutunga n'ingoga. Mu migambi nico kintu gikunda kononera abantu, aho usanga umuntu ari karakora akavuga ati mbo ko leta ivuga ko ntanga ikori ringana gutya, reka ntanga igice kuko nivyo vyo bandanya vyongera ubutunzi. Ahubwo ukoze gutyo ubwo butunzi buzoba buriko burayuka. Nukuvuga ngo ikintu cyose uko cagenywe, nimba hari ikori utegerezwa gutanga, utanga ikori. Ni naco ijambo ry'Imana rivuga. Ariko uciye wiyumvira ngo ugomba wongereze uyashire hajya ahantu azozamwe umuvumo n'ayandi ntuzomenye iyo yaroye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abaca amafaranga bacira mu mfuko umeze gute,
utobotse. Nukuvuga barayaca bakayaronka bakayakira, ariko weraguza waraba ivyo yakoze n'ivyo yashitse ko ukabura. Hari uwundi ariko ararira avuga ati icomba amafaranga ujya muntu afise nokora ibintu bikomeye, ariko kubera ari mu mfuko utobotse ugasanga ntibateye imbere. Reka guca mu nzira ngufi. Satani nico kintu ca mbere atugerageresha mu buzima, haba ari mu nzira y'Imana, mu bikorwa byose. Patrick, abubatsi uhora ubona ingene bagomba guca mu nzira ngufi. Wakoreye inzu umuntu, wakoze ibiharuro bijya bintu mwita structure, agaca kwira toya rero shaho ngaha ati gabanya, wabwiye ko ashira ferabeto ya 12, agaca kubira ngo shaho ngo yago twoshira mwe 8, sivyo? Ukamwemereye iyo nzikamugwa ko bazobaza wewe. Nukuvuga iki? Mu bikorwa byose dukora Satani yamagomba ko duca mu nzira ngufi. Reka guca mu nzira ngufi. Gatanu, wimenyereze gukorera hamwe n'abandi kuko harimwo inyungu ikomeye koko. Abarundi kenshi ntibakunda gukorera hamwe n'abandi, ariko ndazi ico batinya. Kenshi bakunda gutinya kuko hari abantu bagira gute, usanga bivye. Witonde buke buke usenge Imana, naho bo babiba ntukore wenyene. Imana igufashe kuronga umuntu mukorera hamwe, muri babiri, muri batatu, muri bane, mugira inguvu nyinshi cyane. Hanyuma abo bantu mukorana mwimenyereze kuba bizigirwa, mwimenyereze kudahemukirana, niho muzoronka inkomezi zihambaye. Kubungabunga ubutunzi uruhara rwawe. Ubwa mbere, tunganya neza uko ukoresha ubutunzi ufise, wihe indero yo gukurikiza neza ivyo wiyemeje. Ivyo ukora byose bitunganye neza, ariko ni wewe utegerezwa kwitoza indero yo kubikurikiza. Kabiri, wirinde gukoresha ubutunzi mu byo ushaka ariko udakeneye. Nico kintu kenshi cica abantu. Ugasanga umuntu ariko arakoresha amafaranga kugura ibintu ashaka ariko adakeneye, kubera ko naka yambaye impuzu imeze gutya canke yambaye ibirato bimeze gutya, nanje ndabigure. Ahubwo ngure vyiza bizimvye, ngure vyiza ujya muntu afise. Ibintu dushaka ni vyinshi, ariko ivyo dukenera ni bike. Burya kenshi niyo dusenga Imana iduha ivyo dukenera atari ivyo dushaka. Twimenyereze rero guharura mu buzima bwawe ni biki ukeneye, apana ivyo ushaka. Umuntu arashobora kuba akeneye imodoka, hageze ko ayigura agacagura iyo ashaka muga adakeneye. Ni vy'ukuri yarayikeneye, ariko agacagura iyo atagira gute, yarayikeneye ariko acagura iyo ashaka muga adakeneye. Ivyo mvuga muri ko muravyumva? Nukuvuga ngo yarafise miliyoni 15 zari kugura imodoka nziza yo kumwunguruza, mugabo kubera ko hari uwundi afise imodoka y'imiliyoni 30, agacaja mu kimwihiganwa ati nanje babone ko mvise iki, ko nanje mvise imodoka izimvye, uronke iki ko waguze izimvye. N'impuzu nuko abantu b'abagabo, abadamu, abasore n'abigeme kenshi arabakeneye impuzu ariko akagura iyo ashaka ariko atari yakeneye. Gatatu, wirinde gukoresha amafaranga ngana canka rutayo winjiza utaravye ko ayo winjiza ari make canka ari menshi. Iki nari nakivuze mu gihe giheze. Nukuvuga ngo
ushobora kwiyumvira ko ufise amafaranga make cyangwa ukoresha amafaranga make. Igihe cyose yakoresheje yose ndubike na makeyi, uri mu ngorane zikomeye cyane. Uko yo bari make ugerageze kugira gute kuziganya. Kane, ntiwirengagize gutanga ikigira 10 gishitse wibaza ko bisubiza inyuma ubutunzi bwawe. Bari abantu benshi bafise amafaranga ariko badatanga ibigira 10. Mwibuke ko Imana ntiyigere gusaba ibintu udafise na buhoro. Nukuvuga ngo ivyi gusaba ni ivyo ufise. Ugomba gutanga rero ikigira 10 kigize gute gishitse, kugira ngo mu nzu y'Imana habiki ivyo kurya. Nico ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira ngo mu nzu y'Imana habe ivyo kurya. Ibigira 10 nta sano na ritoyi bifitaniye no guha amafaranga Imana kuko ndayikeneye, ariko nuburyo Imana itwigisha kubungabunga ubutunzi. Nukuvuga ngo yaguhaye amafaranga ibihumbi 10, yiteze kuraba ko ushobora kwigenga ubuntu ugatanga 1000 iti ayo mafaranga abarakora igikorwa c'Imana. Ibihumbi 9 bisigaye n'ivyande sigwawe n'ivy'Imana. Ntihazagira umuntu rero kubesha ngo bimunaniye gutanga amafaranga 10 kuko arose 100 ngo arose ibihumbi 10 ngo azotanga 1000 na buhoro. Aho niho benshi rero bikwegera umuvumo, ibintu vyabo bikayuka. Nivyerekana navuga mu ntuze hariya muri Hagayi avuga ati abaca amafaranga bayacira mu mufuko umeze gute utobotse, ukayaca ukayashira mu mufuko mugabo umufuko uratobotse. Hanyuma tanga kuvyo utunze kugira ngo ufashe aboro n'abakene, ntiwikunde ngo yigungireko. Ziganya ubutunzi bwawe mu bintu bifise akamaro kurusha ibindi. Kumbure ni wewe nyene ukendera kugira urutonde rw'ivyo bintu bifise akamaro kurusha ibindi, ariko bariho abantu usanga bashira ubutunzi bwabo mu bintu bifise akamaro gake cane. Itegekanirize kazoza kugira ngo mu gihe atazobishobora gukora uzoronke ibikubeshaho. Mbona kuvuga ngo hari ubwoko bw'ibikorwa bitandukanye dukora. Hari ibikorwa dukora bikatwinjiriza amafaranga kubera dufise twakoresheje inguvu zacu zose. Ugomba kwiyumvira mu gutegekanya kazoza, ejo izi nguvu mfise zimaze kugabanuka nzobaho gute? Turi kumwe? Inguvu mfise zimaze kugabanuka nzobaho gute? Kuko nimba amafaranga uronka uyinjiza kubera inguvu nizahera ejo nawe uzogira ikibazo. Tegekaniriza kazoza umuryango wawe, birakenewe cyane. Intambuko ihambaye yo kwiziganiriza ubutunzi nugushobora kubushira aho buguma bwunguka, uri kurakora utari kurakora, usinziriye canke umaze gupfa. Niyo ntambuko ya nyuma yo kuziganya ubutunzi. Nukuvuga ngo kuba ushobora gushira ubutunzi ahantu bwinjiza, uri kurakora, ugwaye, usinziriye, upfuye, nukuvuga ngo aho hantu washize ubutunzi bwawe buguma bwinjiza iki? Turi kumwe? Sinzi ko byumvikana ivyo ariko ndavuga, ndashobora kuba ndiko ndavuga ururimi rutumvikana. Nukuvuga ngo hariho intambuko zitandukanye zo kuziganya, ariko intambuko yo hejuru yo kuziganya nugushobora kuziganya ahantu hinjiza ubutunzi utari kurakora. Usinzira igihe uryamye, ayo mafaranga akaba ari karaguyira. Upfuye, ayo mafaranga akaguma agira gute? Akaguma guyira. Niho uwo muntu abari mu mutekano. Aho rero guhitamwo nabi, kugwiza no gukoresha itunga, ubwa mbere nta kintu kibuza umugisha kandi gitera umuvumo kingana no kuba aho Imana idashaka ko uba.
narakivuze mwiyinga riheze muntu uze mu kigo ca mbere kuba aho Imana idashaka kuba bibizamwe umuvumo. Nico gituma imbere ya byose mu vyukora ugomba kubanza kumva ubwo ibi bintu ngiyemwo niho Imana igomba komba, aha hantu ndi niho Imana igomba komba. Nico kintu ca mbere kibamwe umugisha. Kabiri, umuntu wese Imana yabuhaye uburenganzira bwo guhitamwo. Uhisemo kutumvira, ingaruka ni wewe zishikako. Nukuvuga ngo hari ikintu gikomeye cyane gihambaye Imana yashize mu muntu, n'uburenganzira bwo kugira gute guhitamwo. Kandi ikirafata ingingo kw'icyo uzohitamwo izogira gute, izokikurekera caba kibi cange ciza. Kandi ifata iyo ngingo izi neza ko ushobora gukoresha uko guhitamwo kwawe kwanka gukora ivyo ikubariye. Ntaco niyahitamwo kwanka gukora ivyo ndamubwiye nzomureka, ingaruka niwe zizogira gute, niwe zizozako. Niwirengagiza gutahura icyo Imana yakuremeye n'ingabire yaguhaye, ntiwitegeye ko ushobora kuroranirwa mu byo ukora. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo gutahura icyo Imana yakuremeye n'ingabire yaguhaye. Ibi narabivuze ko mu kigo ca mbere ko dufise ingabire zikomeye. Niwirengagiza kubitahura ntuze witege kuroranirwa. Kane, niwirengagiza kwiga, kumenya no gukurikiza amategeko agenga ibikorwa ukora, ntushobora kuzororanirwa na gato. Nukuvuga ngo ibintu vyose ukora, bwaba ari uburimyi, bwaba ari ubworozi, ikintu cyose gifise amategeko akigenga. Bisaba rero kugira ubumenyi, hanyuma ugakurikiza ayo mategeko n'ubwo bumenyi, nimba ugomba kuroranirwa. Aho rero guhitamwo neza, kugwiza no gukoresha ubutunzi. Gukoresha neza ubutunzi. Ugukoresha ubutunzi, ibi narabivuze kuyinga riheze singomba kubimara ku mwanya munini. Bishimikiye ku kwitoza indero kugeza aho ugira inyifato ituma ukoresha amafaranga ngana canke arutayo winjiza. Yaba umutunzi cyangwa umukene bageragezwa gukoresha amafaranga mu kugura ibintu bizimvye nk'amatelefone, isaha, televiziyo, impuzu, imiduga n'ibindi. Ivyo bigeragezo tubisinde. Nimba ari ikintu ukeneye ukaba ufise amafaranga yo kugura, kigure. Ariko ico kintu ushaka udakeneye ngo nuko ugomba guhiganwa n'abandi, babone ko wambaye nka naka, babone ko ufise umuduga nka naka, mugabo babahagaritse hamwe babona ko mwese mufise imiduga, ariko ariho ufise umuduga w'ideni wose. None ndafise umugenzi, nibaza ko bariho bamwe bamuzi, yitwa Viber Wine Viber. Niwe igihe cyose iyo tubona yamabwira ati Bishop Deo ati jewe ndi mu bantu 13% mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahiriwe. 13% ati ndi muri abo bantu. Kubera iki? Nta muntu numwe mfitiye umwenda. Ati nukuvuga ko muri Amerika 87% y'abanyamerika bafise imyenda. Nimba mufise abagenzi murabizi, nizi telefone ngendanwa usanga ari kayiriha niba yaba yakopesheje. Ikintu cyose afise umuduga ni deni, ikindi cyose ni deni. Waravuga ati jewe rero ndi mu bantu 13% batagira umwenda. Ndi mu bantu bahiriwe. Ndaryama gasinzira kuko nta mwenda afise. Aho rero nta kintu kizana umugisha kandi kigatera kuroranirwa kingana no kubaha Imana igomba kuba. Nabivuze birakenewe ko tubaha Imana igomba ko tuba. Umuntu wese Imana yamuhaye uburenganzira bwo guhitamwo, uhisemwo kumvira, umugisha usananwa no kumvira ni wewe ushikako. Niwagira umwete wo gutahura icyo Imana yakuremeye n'ingabire yaguhaye, witege ko uzororanirwa mu vyukora. Niwiga ukagira umwete wo kumenya
no gukurikiza amategeko agenga ibikorwa ukora uzororanirwa cyane, nk'uko tubibona muri Yosuwa 1:8. Reka rero nsozere. Mu gusozera, mu gusubira mu vyagezwe 8:18 havuga ngo ariko muzokwibuka Uhoraho Imana yanyu, kuko ari wazobaha iki ubuhizi bwo kuronka ubutunzi, kugira ngo ashitse isezerano yasezeraniye ba sogokuruza banyu nk'uko biri n'uwo munsi. Imana ntitanga ubutunzi, turi kumwe, ariko ngo itanga ubuhizi. Ubwo buhizi buri muri bwa bumenyi, kwa gutahura, bwa buhinga, ya ndero runtu n'ubwenge. Gusubira mu vyagezwe 28:1-2, nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uwo munsi mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo kwisi, kandi imihezagiro izoza ko ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana. N'amasezerano Imana iduha ko tumwumviye tugakurikira ya mategeko, Imana izobana natwe. Muri Yosuwa 1:8, ibintu muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo vyose, n'ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Ayo yose n'amasezerano meza. Aho rero nk'aba Méthodiste Libre dutegekanya nk'aba Méthodiste Libre mu vyo dutegekanya vyose, ubwa mbere mu gutunganya ivy'ubuhizi bituma turonka itunga kandi tukaribungabunga neza, dutegure kandi dushire ibintu ku rutonde nk'aho ari twebwe tuzobikora, Imana itarimwo. Nukuvuga ngo mu gutunganya ibintu, mu kugira urutonde rw'ibintu, dutunganye urutonde neza nk'aho umenga ni twe tuzobikora, Imana itarimwo. Ariko mu gusenga Imana kugira ngo iduhe ubuhizi bwo kuronka itunga, dusenga Imana nk'aho Imana ari izobikora, twebwe tutarimwo. Nukuvuga hageze ko dusenga, tuje imbere y'Imana dusenge n'inkomezi zose, twizera ko Imana ari izobikora tutarimwo. Ivyo uko ari bibiri nivyo Imana ikoresha mu kuduha umugisha no kuroranirwa mu bikorwa vyacu. Umwami Yesu abahezagire.